mwebwe rero mukiri bato ndabasabye mukizwe neza, ntimwanjanjwe kugakiza, mukizwe neza. Biraryoshe gukizwa rumujene, kandi gukizwa neza urumujene bizoba biriko biragutegurira urugo rwiza, bigutegurire kuvyara abantu bavyariye muri environnement nziza, hanyuma bigutegurire no kugira iherezo ryiza, no kuzokwambikwa ibitsibo, kubera nizera muri iyo myaka yawe ukiri muto kuzokora vyinshi gusumba twebwe twakijijwe dukuze. Rero numva nobabwira ngo dukizwe neza, ntimwanjanjwe kugakiza. Reka byugariye muri iri jambo riri muri Mucete Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 6, irindi riri mu gice c'10. Amajambo Paulo yandikiye Abikorinto, ubwa mbere yayavuze kuri we, hanyuma ayavuga muri rusange. Igice cya 6 umurongo wa 12 haravuga ngo vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimazi. Vyose ndavyemererwa, ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Mwavyumvise aho yari karivuga we, ni nkuko nawe nshaka gutaha uvuga ngo vyose ndavyemererwa. Natahuye yuko vyose ndavyemererwa, ariko sinzokwemera ko nganzwa n'ikintu na kimwe. 10:23 aho nyene imbere gato 1 Corinthiens 10:23 twongere dusome 1, 2, 3. Vyose turavyemererwa, ariko ibitugirira ikimazi si vyose. Mwavyumvise ubwa mbere twavuze ngo vyose ndavyemererwa. Icyambere muri 6:12 vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimazi mukagumye, sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Ubugira kabiri vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimazi, canke si vyose bitugirira ikimazi. Hanyuma hamwe rero cyaravuga ngo sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Aha mu gice cya 10 cyaratubwira twese hamwe ngo ariko ivyubaka tumenye ko atari vyose. Bajene nshuti zanje, bagenzi, umugani wa wundi tibajama, nagira ndababwire ngo vyose turavyemererwa. Aka kajambo hamwe naho wo kwibagira vyose, uze wibuke iri jambo rivuga ngomba kuvuga ngo dutandukanye ikibi n'iciza. Niyo teme, dutandukanye ikibi n'iciza. Muri ibi twemererwa vyose, ndifuza muri ibi nyene Paulo yatanzemwo umwidegemvyo. Ni umwidegemvyo kubisanzwe Imana yaturemye, iraturema mu mwidegemvyo, yaturemanye umwidegemvyo. Icyambere yaturemye mu ishusho ryayo, dusa n'Imana. Hanyuma Imana ni nyabwenge, Imana iraduha ubwenge, yaturemanye ubwenge. Bisigura ngo aho hariho ubwenge Imana yaguhaye, nanje ubwenge Imana yarabumpaye. Ikindi Imana yaduhaye, yaturemanye kuganza. Yaturemanye kuganza. Adamu na Eva yarababwiye baganza ivyo yaremye, na twebwe burya kuganza kuri muri twebwe. Hari ijambo usomye Zaburi 8 niho havuga neza ukuntu turabadasanzwe. Zaburi 8 umurongo wa 4 iravuga ngo umuntu niki aho umwibuka, canke umwana w'umuntu aho umugendera. Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, ukamwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu vyose ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Ndasavye mwumve ko muri abadasanzwe. Haleluya, haleluya. Uwo mwegeranye murabe, uramukunda? Nariko ndababwira mwumve ukuntu Imana yaturemye turabadasanzwe.
wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge byiwe. Intama zose n'inka n'ibikoko byo mu ishyamba nabyo n'ibiguruka byo mu kirere n'ifi zo mu kiyaga n'ikintu cyose gica mu nzira zo mu kiyaga, ibintu byose Imana yarabiduhaye ngo tubiganze. Twaremwe mu ishusho y'Imana, Imana ituremana ubwenge, ubwo bwenge kugira ngo buce budufasha kuganza. Haleluya! Ubwenge kugira ngo budufashe kuganza. Rero murumva ko turi abantu badasanzwe Imana yaremye ituremana ubwenge. Hanyuma rero Pawulo yari karahanura arababwira ngo byose muravyemerewe. Mu yandi majambo, mwaremwe mu ishusho y'Imana, murafise ubwenge, byose muravyemerewe. Uhavumbaza ngo gusambana ndavyemerewe, kwiba ndavyemerewe, kwica ndavyemerewe. None ko uravyemerewe none ko ufise amaboko yo kugenda kwiba, amaguru yo kujana hariya, nibyo tumukora ibyo byose urabifise. Ariko Pawulo yarongeye ko ngo si byose bitugirira ikimazi. Navuze ngo duhitemwo ikibi n'iciza, tugira ico duhisemwo. Ibintu byose birahari. Imana yahezuma ko yaduhaye ubwenge kugira ngo ikijuju umwana w'ikitazi niwe atamenya guhitamwo ikibi n'iciza. Kandi aha turiko tuganira n'abasore n'inkumi bakuze bafise ubwenge biyumvira. Kandi kuva no mu isezerano rya kera usomye mu gusubira mu vyagezwe mu gice, reka mvuge mu gice cya 6, Mose ari karahanura abavyeyi imiryango yuko bakwiye kuza baraganira ivyagezwe. Ahanini yababwiye ngo abana bageze ku rugero rwo kumva. Mwebwe muri ku rugezo rwo kumva bisigura ngo murafise ubwenge, murakuze, mushobora kumva n'ubwenge murabufise. Uretse kumva gusa no gutahura biri muri mwebwe. Rero kugira ngo mushobore guhitamwo iciza, byose muravyemerewe. Ariko ivyo mwemerewe mutegereza guhitamwo ikibagirira ikimazi, mutegereza gutoramwo. None ibintu byose bavuze ngo turavyemerewe, rero mutegereza gutoramwo. Mu yandi majambo, Pawulo yashaka kubabwira ngo murafise umwidegemvyo, burya Imana yabaremanye umwidegemvyo wo guhitamwo, umwidegemvyo wo gutora muri ibi byose bihari. Kandi ubwenge yaduhaye ni ubwenge bwo kunibuka, mukibuka n'icyo Imana itugombako, n'icyo Imana yavuze, n'icyo Imana yatugeze ibibi, ibyo tudakwiye gukora n'ibyo dukwiye gukora. Ibyo Imana byose yarabiduhaye. Rero uwo mwidegemvyo uri muri mwebwe, nahanyu ho guhitamo ikibi n'iciza. Byose uravyemerewe, ariko si byose bigira ikimazi. Reka rero tugende kuri principe Pawulo yabwiye aba bantu. Aya majambo Pawulo yandikiye aba bantu b'i Korinto, nariko ndababwira ko yashaka kubabwira yuko bategerezwa gutandukanya ikibi n'iciza muri aya majambo nyene twasomye. Ikintu ca mbere rero, ikintu urashobora kuba ucemerewe ariko kitagufitiye ikimazi. Harimo ibintu bitatu nyamukuru Pawulo yashaka kubabwira. Icya mbere, ikintu urashobora kuba ucemerewe mugabo kitagufitiye ikimazi. Reka nanga karorero gasanzwe, uremerewe kuva muhira ukagenda kuramukanya, kuyerera, no mwaho woja mwibarabara ukayerera, ukirigura yerera igisagara cyose, uravyemerewe. Kuvuga amajambo uravyemerewe kuko Imana yaraguhaye umunwa. Kumviriza amakuru bariko baravuga abantu uravyemerewe kuko Imana yaraguhaye amatwi. Kuraba ivyo ubonye byose aho mwibarabara uravyemerewe kuko Imana yaraguhaye amaso. Gukora ibintu bitandukanye kubera ufise amaboko uravyemerewe. Kuja aho ushatse uravyemerewe. Mugabo Imana hariho kapasite yaguhaye yo guhitamwo canke yo gutandukanya. Mbega iki kintu ndiko ndaraba
kirafitiye ikimazi, iki kintu ndiko ndakora kirafitiye ikimazi, ahantu ngiye harangirira ikimazi, uravyemerewe. Ni wihe n'ubundi burorero bw'ivyo wemerewe gutirisha. Uravyemerewe kuko urafise amaso, ariko ni watirisha bigufitiye ikimazi ikiye, uretse ko bigukoza ibyaha. Gutirisha uravyemerewe, ariko kubera urafise amaso gukubita krende. Nababwiye je ukuntu naho rantirisha, kandi nize gutirisha umwaka wa nyuma, bimwe vy'agakuku turavugana tuti tugira umwaka wa tirishe, turabije inama ko ari umwaka wo gutirisha kugira ngo ntituruhe, ngo umwaka wa nyuma ntituruhe, tuze turiga tugabura ivyo twiga, ngo hanyuma turaza gutirisha umwaka wa nyuma. Narabitinya opa hava, mugabo ntubona ko kubera agakuku. Ngaho rero twaduka gutirisha. Nanje rero nkubise kudeye, narabibabwiye jewe nabona hariya, urabona hariya yicaye ni Faustin, hariya Faustin yicaye, je narashaka gusoma ibiri hariya, nkabisoma bien, ntubone ngo amaso yarapfuye, nkabisoma bien, nkamubwira nti nabibonye kera. Kandi mejeje naca ndamubwira kugira ntagume agize gutya, nabihejeje. Kandi je narabangutse, nanje naca nanka kwereka umuntu adatirisha n'ingoga. Rero uwo twabivuga mwaragira uwo mupanganye, kandi we yarasanzwe ari uwo twigana. N'abanzi ibyazi jewe vyananiye kuboroka neza, vyananiye kwiga neza, n'abandabizi. Hanyuma hano baduhaye urupapuro, sindiko ndabigisha gutirisha, ndiko ndababwira ukuntu mu nyuma nasanze ari birofa. Shaka kubabwira ukuntu mu nyuma nasanze ari bibi cyane. Hanyuma urumva baduhaye urupapuro, nkaca ndamwe, urumva naca ndamwerene sigura ngo icyambere jewe ni sawa. Nawe agacaraba, yari umunyagitega hamwe igihe tabakinaninde, yacagira n'ibintu menga ari karakinaninde, nkaca asanga natwenze. Hanyuma nkaca mpera kuri Kinonzi, nawe agahera ku Catsi, nkaca mbanza nkamwereka, nawe akanyereka. Twisanga turangije umwaka wa 4 wa nyuma, atari ikintu na kimwe tuzi. Hamwe uvuga uti ibintu twahoramwo ni biki, bica bituma utiga neza, nukurikira no mwishure usanga udatahura. Bisigura ngo nariko ndavuga ngo uravyemerewe, mugabo gutirisha nta kimazi na kimwe bigufitiye. Umuntu atirisha nico kimwe n'uwotora inoti y'ibihumbi 10 akayihitana akayiba, uba wivye. Gutirisha no kuyiba, kandi mu bisanzwe nta bana bubaha Imana bakijijwe bategerezwa gutirisha. Wategerezwa kwihana imwemu yo gutirisha, cyo kimwe n'uwasambanye, n'uwivye, n'uwatukanye, n'uwabesha, kuvyihana cyo kimwe. Gutirisha ni bibi, ndabisubiyemwo ni bibi. Nimba ya ma examen waratirishije, uzoze ndakuderivre, uzoze ndagusengere, vraiment ntuzosubire gutirisha, ugira umwete wo kwiga. Hari umwana umwe yaje vraiment arambwira ati jewe nta kindi nkeneye atari deliverance, kubera ndatirisha biteye ubwoba. Amanota mfise muyo noba narakoreye, kandi yarafise amanota menshi, atariko ayo nakoreye yoba ari nka 20%, ayasigaye yose nivyo natirishije. Kandi yarababaye, afise agahinda, afise umubabaro. Arambwira ati n'igikorwa nahora nkora naragihevye mwishengero, kubera ndumva ugutirisha kwaranganje ku buryo umengo ntatirishije ntaco noba nkoze. Rero Paulo niwe yababwiye ngo sinzokwemera, vyose ndavyemera, ariko sinzokwemera kuganzwa n'ikintu na kimwe. Wamaze kumenyera iyo mwemi kaba muri wewe, iya trisheri canke ibindi vyose usanga vyakuganjije. Sinzi ko murabona abantu banywa inzoga, banywa itabi, biri mu bintu bikunda kuganza abantu cyane. Ariko ni mwemu ya trisheri, ni mwemu y'ubusambanyi, biraganza umuntu, ugasanga vyamuganje, nivyo bisigaye bimukontorora. Abanywa nzoga barazinywa ku buryo atazinyoye adasinzira, atanyoye itabi adasinzira. Ugasanga biranse ko anaziheba, biranse nkaho ushobora gusanga haba jeune banywa inzoga, byanse ko baduheba. Mwaba inzoga nta nico zimaze, ntaco zizobafasha. Nimuzihebe, nimuze mwemere ko zibaganza. Imana idufashe cyane. Niko ndavuga ngo rero
ubanza uverifye mbega ibi bintu ko nemerewe kubikora. Ikintu ca mbere nejo bundi aho uzoja ibyo uzojamwo byose ugiye mu mugwi wa football mbega bizongirira ikimazi, ugiye mu mugwi w'abavyina mbega bizongirira ikimazi, ugiye muri club wifatanya n'abadakijijwe mbega bizongirira ikimazi. Ubanza urabe ubishishoze kuko uravyemerewe. Hariho ibintu mutubaza nk'abavyeyi mutategerezwa no kutubaza ubwenge ufise n'imyaka ufise, wategerezwa kubanza kwiyumvira ngo mbega ninakora iki kintu kinzanira ikimazi nyabaki, kinzanira inyungu nyabaki. Turi kumwe gwaruka? Turi kumwe? Ikintu usanze rero atakamaro kikugirira vomye ukireke, kandi tureke akamaro kikugirira wewe, reka tuje ku kamaro bigirira abagukikuje. Kuko hamwe nuko utegerezwa kuraba ko wewe bigufitiye ikimazi, utegerezwa kuraba ngo mbega abankikuje birabafitiye iki. Ninakora ibi mama biramugirira ikimazi, papa biramugirira ikimazi, abo tuvukana birabagirira ikimazi, abandi bamwe bene data turirimbana, bamwe bene data dusengana birabagirira ikimazi. Mbega bambonye ndabikora vyobahesha iteka, mbega vyobagirira ikimazi. Nico nacyo uzociyumvire, kuko hari ibintu twemerewe tudakora. Kubera iki? Kubera biba ari ibintu scandale ku bandi babiravye. Nk'ubu hari ikintu ntakora personnellement ntashobora gukora kubera kandi jewe ndanabona umengo si icyaha, ndanabona umengo nk'ubu reka ntanga akarorero gato cyane, uwo mengo ni banale. Nubona imyaka maze ntagira imishatsi, nk'ubu no kwaduka nkasuka amameshi, hariho abantu botsitara bagatsitara bagaca baja kuri murabona Facebook na YouTube ko ivyorosha, baca bagenda bakavuga bakaderura bagaca bazana n'ivyo nigeze kuvuga murabibona. Urumva ariko hari umuntu yotsitara, jewe nabikoze mu ubwanje numva umengo nta cyaha kirimwo, ariko uyu munsi kugira niyumvire jewe gusuka amameshi nobanza kuraba eske birangirira ikimazi. Ico ni kimwe. De abankikuje birabagirira ikimazi. Aha ejo ninagendera ishengero kanaka bizobagirira ikimazi, bizonshira umuryango wo kuvuga ubutumwa bwiza. Iri jambo sinzi ko muri ko muraryumva, jewe narihawe nk'irikome. Banza urabe ko bikugirira ikimazi, urabe n'abandi ko bibagirira ikimazi, kuko ni wirabe wenyene. Kubera usomye aha mu gice cya 10 umurongo wa 24 havuga ngo ntihagire umuntu ababara ivyiwe, ariko ubabare n'ivya mugenzawe. Donc wewe ntubabare yuko wasanze bikugirira ikimazi, kuko nasanze hariho ibi nabitahuriye. Hariho umuntu haro marke ku kintu agashavuga ngo arjengo ngo kubwanje ngo kazima ngo jengo ataco ukazima ataco. Pahuro yatubereye akarorero keza, aravuga ati jewe inyama nimba nozirya zigatsitaza abandi vomye kuzireka. Inyama ziraryoshe murabizi, ariko Paulo nizo yatanze kwa karorero. Ariko naho wobuzikunda gute, Paulo nivyo yashaka kuvuga. Hanyuma abandi bagukikuje bakavuga bati ibyo kurya inyama vyawe biradutsitaza. Paulo aravuga ngo ahuko umuntu umwe gusa yotsitara kubera nginyama, yotsitara kubera amameshe yanje, yotsitara kubera inyambaro yanje, vomye ndabireke kuko uwo muntu umwe nzobibazwa kubwo uwo muntu umwe yatsitaye kubwanje, atabandanije akaguma umengo arazazaniwe kubwanje, nzobibazwa. Yesu Kristo ashimwe cyane. Rero ni wibabare wewe gusa ngurabe ko bikugirira ikimazi wewe wenyene. Urashobora gusanga wewe bigufitiye ikimazi, ariko uce wiva ko wewe uje ku bandi, nkuko Paulo yanditse ngo ntihagire umuntu ababara ivyiwe gusa, ariko ababare n'ivyo
abandi. Hariho abantu bashobora kukubona ukoze ikintu umeze ukuntu bagatsitara, mbere bakabona ko ivy'agakiza ataco bimaze. Iki kintu nimuze muragishira mu bwenge no mu vyiyumviro. Abajene nimuze muravyiyumvirako yuko burya ntitwambara porno gusa. Mwari mubizi nitwambara kubera twebwe, nitwambara kubera twebwe, ariko kandi sindagusavye ngo uze wambara uje kutwereka ugumugira ubwo mwambonye ba wambonye. Oya, mugabo burya wewe ntunibona gose. Twambara kubw'abandi. Ego turambara kugira ngo dufuke ubwambure, ariko kandi turambara kubw'abaturaba. Burya abaturaba nibo babona ko tuberewe canke tubihiwe. Si kenshi vrema umuntu yibona yuko abihiwe. La preuve nuko hari umuntu usanga aguma yambara impuzu atana rimwe zimubera. Hanyuma wewe umuravye ukavuga yo kwambara modeli ijya. Sinzi ko vyama bibashikira. Yo kwambara modeli imeze gutya niyo yobera iryataye yiwe, niyo yobera mu bisanzwe abakuraba. Hariyo n'igihe umutayere akubwira ngo mwana iyo mpuzu ugomba gushonesha wapi, iyo modele ntizokubera kubera iki ni wakuraba. Abaturaba rero turambara no kubw'abaturaba. None rero ko nambara kubw'abandaba, turi kumwe? Ko nambara kubw'abandaba, nambaye nabi nzoba ndiko ndabatsitaza. Ko nisiga kubw'abandaba babone ko ntumaganye, ko mu maso ko nafise umwera, kuko hariho naho utaba wibona mugabo tukahasiga inose tukahasiga turahasiga kubera hahoho abari inyuma bo baba ariko barahabona. Ndasiga kugira ngo abaza kunda abantu baze kubona umwera mu mugongo. Urumva ivyo sindahabona muganisiga kubw'abandaba. Amaguru simba ndiko ndagenda ndayaraba, ariko ndisiga kubw'abandaba ntibabona umwera. Nkinyukura abandaba ntibabona ibigato. Erega uri kuragenda ino bakaraba bijya bitsintsiri. Mbega ni yoga ndoga kubera abandaba. Muriko muravyumva ibintu vyinshi dukora burya ntitubikora ku bwacu, cyane cyane kwambara n'inyifato burya si ku bwacu hahanini ni kubw'abaturaba, kuko abantu babonye inyifato. Na Paulo yarabivuze, nibabona inyifato yawe nziza, nibabona ibikorwa vyawe vyiza, bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Ibikorwa dukora turabikora kubw'abandi, abaturaba, ariko mu ntabare ntimuzokore ngo muriko mukorera abantu ngo babarabe. Oya, mugabe ivyo ukora abantu bategeza kubibona. Uko wambara abantu barabibona, wisiza abantu barabibona, vyose ivyo ukora. Mugabo umenye ngo ivyo ni wabikora hakagira uwutsitara, wewe nta kimazi bizoba vyakumariye kubera barakugaya. Wambaye izitagukwiye ukuravya arakugaya, nta kamaro bizoba vyamumariye. Ya masexiyo ngaha nimwatwara ngaha hejuru ngo ibiki nibiki azokuraba kugaye, nta kamaro bikuzanira. Burya udashimwe n'abantu nta kamaro biba bikuzaniye, baba bakugaye. Hanyuma n'uwo muntu aba yanatsitaye. Rero kubera tubikora kubw'abandi, ndasavye hamwe no kwiyumvira ko bitugirira ikimazi, twiyumvire ko bigirira ikimazi abandi. Haleluya, haleluya. Ikindi kigira kabiri, ivyo mwemereye gukora, hariho ivyo twemererwa gukora ariko ugasanga vyatuganje. Nari nabiciyeko n'amaprincipe yari karabaha Pahuro, ugasanga vyakuganje. Ube maso. Ni vya bindi duca tuvyita ibintu ivyaha vyizingirira. Hariho ivyaha twizingirira ko twebwe nyene, kubera hariho ibintu dukora ugasanga vyatuganje. Reka ntanga akarorero kari simple k'umuntu bariko baranshingira intahe, kubera ntari hano nta ngorane. Bariko baranshingira intahe ko adashobora kuja muri salon kwakira abashitsi atabanje kugira make up.
ivyo bikazokwama biramucereza imisi yose, abashitsi bakaza bakamara 30 minutes aracari muri make up, ni muhira ku mugoroba acaja kuryama mu kanya kaza make up. Urumva aravuga ngo nikizira jewe ko nshobora kuva mu cumba iwanje nkaja muri salon ata make up, kandi pana gushira ko twahamwe ututwo ngaha gusa, oya no ngaha naha ino naha ino twose akadushirako. Urumva byaramuganje, kandi ngo aragerageza ibishoboka ngo arabe ko vyomushobokera bikanka. Uwo yaramaze kuganzwa navyo bigaca bimukoza ivyaha byo gucegwa mu makoraniro, byo gucereza abantu, byo gucereza abashitsi. Umushitsi yashitse 30 minutes, hari n'igihe ngo ayirenza kubera vraiment ari travail nyawaye, ari travail ico bita kwitravail. Rero ako nakaroro nari ntanze kuganzwa n'ibintu. Utanguye gusambana hamutomara 7 hamutomara ukwezi biba vyamaze kukuganza. Hari imwe mu bita yo kuyisambanya, iyo mwemu irakaze. Hari abantu vyaganje atomara 7 ngo yagerageje akamara 7 iya kabiri ntibikunda ngo yisanga yabisubiyemo. Namwe bwano hashobora kuba bahari, nagira ndagusabe urabe ikimaze byo abikumariye uheze ubimateko. Amatelefone dufise turemerewe kuraba ico dushaka cyose, none se amatelefone yacu ariko mbega ivyo urabamwo vyose biragufitiye ikimazi. Burya ni wewe wo kwikonorora, na n'umuvyeyi yo guha telefone ngo acaguma gucunga, arabe ivyo urabamwo, arabe ivyo usomamwo, arabe ivyo ukuramwo. Ntashobora kugucunga, ariko urafise ubwenge. Yayiguhaye kubera azi kufise ubwenge, uzi gutandukanya ikibi n'iciza. Désormais raba mu telefone, uzuraraba mbega ibi ndiko ndaraba mu telefone birafitiye ikimazi, kuko vyose uravyemerewe. Itelefone ni guteresharja ndaza amafilme, guteresharja ibifilme pornographique, urashaka guteresharje mugabo mbega biragufitiye ikimazi, bizogufasha iki? Sibigutwara muri gehinomu. Hari ibintu twebwe nyene ibinyene umwidegemvyo twahawe. Hari abazotwagwa ikuzimu n'umwidegemvyo bahawe, Imana yabahaye, mugabo atashoboye gutandukanya ikibi n'iciza. Ico mpaweho kufise na mwemu yera umufasha aturongora, ndakwinginze uzurasaba mwemu yera. Nukuri mwemu yera umugiriraniye ubucuti, mukagiriranira imigenderanire myiza, nazokwemerera kuraba mu telefone ikintu kitakugirira ikimazi. Uza wumva kadodoye nimba mufitaniye ubucuti, canke wanakiravye ugaheza, mwemu yera akakubwira ati yamara bijya bintu wamyuraba sivyo si vyiza, hanyuma ukisanga wabiretse, ntuzonasubire no kubiraba. Rero ntuze wemere kuganzwa n'ikintu na kimwe, ngusange waganjwe n'ibintu bizogutwara, bigukura kwa amavuta, bizogutwara muri gehinomu. Ntiwemere. Ikigira gatatu, usomye kuri uyu murongo wa 13 haravuga ngo ivyo kurya ni ivy'inda, n'inda ni y'ivyo kurya, yamara Imana izobikuraho vyose. Ariko imibiri yacu siyo gushurashura, mugabo ni y'umwami wacu, kandi umwami n'uw'imibiri yacu. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nidutakaze umwanya ku bintu by'akanya gato. Nivyo Pawulo yashaka kubabwira. Burya kurya avuze ngo ibyo kurya ni ivy'inda, inda ni y'ivyo kurya, ariko byose biento bizokugwaho. Yashaka kubabwira ngo nimutakaze umwanya ku bintu
vy'akanya gato. Nimushira umutima cyane ngo witwararike cyane, uhe priorite kurya nubwo tuvyemerewe ngo ubihe priorite. Ni vy'akanya gato, ivyo ubimenye ko ari ivy'akanya gato, ngo vyose bizoinda uri ivyo kurya vyose ngo bizokugwaho. Acarongerako ngo imibiri yacu si yo gushurashura. Hariho umuntu azi gutandukanya gusambana no gushurashura. Murabitandukanya, murabitahura. Murabitahura gusambana no gushurashura. Mwumva umengo ni bimwe. Uzomye mu Gifaransa usanga bitandukanye kandi biranatandukanye nyene. Gusambana aha ni mwaba musomaho Pawulo yagiye avuga gusambana, naha hari aho tuza kubisoma gusambana, ahandi akavuga gushurashura. Gushurashura ni ndabihe definition ya gute, ni impudicité. Mu Gifaransa ni impudicité. Ni ibintu byose sexuel, ariko mugabo ni ensemble yo kwisambanya, ni ensemble yo gusambana, byose bigiye hamwe. Ibyo mukoresha umubiri mugabo d'ordre sexuel. Gushurashura by'aba homosexuel, by'aba lesbienne, ibyo bigiye hamwe no gushurashura no gukora ibikogwa umuntu akoresha umubiri agomba kwinezereza sexuellement, mugabo nyene vy'ibishanoshano nyene. Muravyumva namwe by'ibishanoshano nyene, mwavyumvise? Gushurashura nivyo byose biri hamwe, kwisambanya birimwo, ibyo gukoresha indimi bicafu byose bijya murabibona. Ntabyo ndinda kwagura, ndazi ko mubizi na gose, murabizi cyane. Biri hamwe, byose biri hamwe. Kuraba amafilime pornographique biri muri impudicité, muri uko gushurashura, byose byugariye aho nyene. Kuko burya kuraba amafilime pornographique biri muri sexualité, kubera aya mafilime pornographique bayashizeho kugira abantu bayasambaniremwo, kandi nawe uyarahavye uyaheza wasambanye inshuro n'inshuro nyene. Cyo baciza nuko woheba gushurashura. Wayitahuye? Imibiri yacu rero, Imana ntiyaduhaye imibiri, umubiri yarawuguhaye kandi ni gwawe, ariko none ibyo ukoresha umubiri nibikugirira ikimazi canke nibitakugirira ikimazi. Umubiri ni gwawe kandi wari wemerewe kuwukoresha ibyo ushaka, ariko birasaba yuko ubanza kuraba yuko ibyo ukoresha umubiri wawe ari bikugirira ikimazi. Ndaba ko ari bikugirira ikimazi. Noneho uretse uyu mubiri ko ari uwawe, nagira ndababwire ko ari umubiri wa Kristo. N'umubiri wa Kristo. Usomye aha muri kino gice ikinyene cya 6 ku murongo wa 15 havuga ngo nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. None nori ingingo za Kristo ndazihindure ingingo z'umusambanyikazi biragahera. Uyu mubiri wacu, ingingo dufise n'ingingo za Kristo. Turi ingingo za Kristo, si ivyo gusa. Nimuzi yuko uwimatanije n'umusambanyi aba ari umubiri umwe nawe, kuko yavuze iti bompi bazoba umubiri umwe. Ariko uwimatanije n'umwami wacu ababaye impwemu imwe nawe. Haleluya. Muravyumva? Uyu mubiri ni gwacu, ariko kandi n'umubiri wa Kristo. Nukuvuga ngo nutawukoresha ibitagira ikimazi ukimatanya na Kristo, uzoca uba umubiri umwe na Kristo. Ariko ni wimatanya n'umusambanyi cyangwa umusambanyikazi, uzowubaye umubiri umwe nawe. Hitamwo rero, urabe ico kugirira ikimazi. Ngo ariko wimatanije n'umwami wacu acaba impwemu ikibimwe. Duhitemwo rero, hitamwo
umubiri ni waguhenda. Uzobanze ugira iyi exercise yo kwiyumvira, ibi bintu ngomba gukora we, mbega biramfitiye ikimazi. Umubiri ukakosha, uri wenyene, ntawe ukubona, ntawe ukumva, mbega nisambanye. Ubanze upferi bigufitiye ikimazi kini wisambanye, uretse kuva kwa mavuta yose, uretse nyene kuharugwa ko umuvumo, ibyaha, imyanda, imicafu, nta kamaro kandi bikugirira. Rero iyi mibiri yacu si yo gushakana, si yo gushurashura, ariko ni y'umwami wacu. Niko Bibiliya yavuze, ni y'umwami wacu. Naho byose tubyemerewe kubera imibiri ari yacu, uzubanze wiyumvire kandi kw'iyi mibiri ari y'umwami wacu. Mwibuke kandi ko yavuze ngo turi urusengero rwa mpwemu yera, turi urusengero rwa Kristo. Rero ko turi urusengero rwa Kristo, iyi mibiri ni yacu, ariko ntidukwiye kuyikoresha ivyo tugomba byose, nubwo byose tuvyemererwa. Imana idufashe cyane. Haleluya. Imana idufashe cyane. Tuvuge ngo amen. Iki Imana yagomba n'aya majambo yabandikiye aha mu Baroma 12 uyu murongo wa mbere. Arababwira ngo nuko bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu, ahuko imibiri yacu tuyiha gushurashura. Yababwiye ati ndabahanura ahubwo imibiri yanyu muyitange nk'ibimazi bizima vyera bihimbara Imana. Niho ngo kuyikorera kwacu, niko kuyikorera kwacu kogira ikimazi. Iyi mibiri ni yacu. Yaravuze ku madomene atandukanye. Usomye ariko aravuga nyene muri iki gice cya 6 no muri kino gice cya 10, yavuze ku mibiri, aravuga ku byo turya, aravuga ku byo kwambara, aravuga ku kintu cyose, aravuga ibintu byinshi. Rero iyi mibiri rero aho kuyireka ngo tuyikoreshe ibyo twifuza ariko bitadufitiye ikimazi, kugira ngo ni solution yatanze. Burya ni solution yari karabaha Pawulo kugira ngo bikunde. Nimusanga imibiri mwayikoresheje bitagira ikimazi, nimuyitange nk'ibimazi bizima bishimwa. Muyitange, muyihe Kristo, muyihe jeune priere, muyihe Imana, muyitange nk'ibimazi, muyikubitisha amahombi, muyikubitisha amasengesho. Apana kwibabara, kwikunda, kugumuyigaburira umwanya wose, naho dukunda kurya ukananirwa na jeune priere. Nagira ndakubwira yuko iyo nda yawe n'ivyo kurya ushiramwo byose bizokugwaho. Mu yandi majambo n'ivy'akanya gato. Turagerageza rero ugera igihe uyimindya, hanyuma uyu mubiri ukubite, uwutange nk'ikimazi kubwa Kristo, kubw'Imana, kugira ngo no kuyikorera kwawe kugira ikimazi. Uko plus ugumugaburira asha uzotinda. Urazi yuko indya hari igihe zituganza, indya zikaganza umuntu, ivyo kurya bikamuganza, ugasanga ntashobora kumara demi-journée atariye, ugasanga vyarakuganje. Ndasabye wige guha hopo basi, uhe ropo estoma yawe. Burya jeune uburi kuraha ropo estoma, hanyuma umubiri ukamererwa neza. Jeune uburi kuraha ropo ama intestin akamererwa neza. Jeune yugize uburi kuraha ropo ubwenge, aha ino mu mutwe ivyiyumvira, ubwonko uburi kurabuha ropo. Burya yugize jeune n'ubwonko burashikirwa. Basi wige kugira jeune kugira ngo uruhurire uyu mubiri wawe, kugira ngo kuyikorera kwawe umubiri umererwe neza, kuyikorera kwawe kugira ikimazi. Plus ujya cyane, plus niko kwegera Imana bigorana. Ariko plus ugabanya kurya, kwegera Imana navyo apana kugabanya kurya kugira ugabane kwibiro. Oya, kugabanya kurya kugira wegera Imana. Bica birushiriza kugushobokera gusanga ubuzima bw'impwemu bwavyibushe. Urya cyane mu mubiri, impwemu iragumbaha. Ugaburira impwemu cyane, umubiri uragumbaha. Bigaca bigushobokera kuba uw'Imana, kuyikorera
bigira ikimazi kininiya cyane kuruta. Nuko rero ndabasabye umuntu wese arabe mu byo yemerewe ikimugirira ikimazi. Ndasabye ntimuzosubire kuja kugora abavyeyi ngo none ngo buryaga mama ngo ngize ukunoko jewe uzogaruka nzomubwira genda wicare wiyumvire ko hari ikimazi bikumarira. Niwasanga bigufitiye ikimazi canke niwaheza kuraba ko bigufitiye ikimazi ucuraba na jewe nabo bavukanye na ko bibafitiye ikimazi uce ubikora. Nukuri ibi mubifashe nkama nimuzokwirirwa muraja kugorana, kandi ntuzosanga waguye no mucaha hamwe n'umuvyeyi atakubona canke abandi batakubona. Oya, uzoza uraba ibigufitiye ikimazi ubikore, kandi ntiwemere kuganzwa n'ikintu na kimwe. Umuntu yemerewe kukuganza ni Kristo Yesu. Wemera Imana ikuganze, Yesu akuganze, Mpwemu Yera akuganze, uwo uravyemerewe ko wemera ko akuganza. Ariko ibindi byose nta kindi kintu na kimwe wemerewe kuganzwa naco. Ntiwemere ibindi bintu na bimwe bikuganza. Kuganzwe n'umugenza kuganze hamwe utoryama mutavuganye, ariko Imana utayivugisha. Erega hari n'abantu baganza bagenzi babo ugasanga nta tiro kubera atakuvugishije kwe tiro ryabuze azoba yakuganje kera. Akiriza no kwiriza waraye utamvugishije nico gituma nabuze itiro. Kareka kutabura itiro waraye udasenze, kutabura itiro waraye udasenze. Hariho urukundo igihe rugasara rukabesha abantu ngo umuntu ntiyasinziriye kubera atamuvugishije, ngo umuntu ntiyariye ngo yabuze apeti, ngo na apeti yagiye kubera urabona wajyamye utamaye akamesaje n'icayi cananiye kunywa mwijoro sinasinziriye. Eka uganzwe n'uwo muntu n'akamesaje akwandikira. Oya, turemerewe kuganzwa na Yesu, tumwihe atuganze. Mpwemu Yera tuganze, Imana Data wa twese tuganze, Imana mu butati tuganze. Ivyo turavyemerewe, hamwe tutoryama tutayaze, hamwe mu gatondo tutovyuka ngo tuvugane n'uwundi muntu numwe, naho yoba umugore wawe, naho yoba umugabo wawe. Nimuvugane ikindi kintu na kimwe utaravugana n'uwo musheri, n'uwo akuganje, n'uwo ari muri wewe. Haleluya, haleluya. Niwemere kuganzwa n'ikindi kintu na kimwe, niwemere kuganzwa n'indya vrema. Nibande bamaze kwisonzesha demi-journée no kuvuga amasaha 12. Duza cyane ndababona, bravo, ndabakeje nimwikomera amashi. Ariko nawe utarabishobora ugerageze. Ninde amaze kugira amasaha 28 no kuvuga akirwa atariye akazofungura mu gatondeje. Namwe nimwikomera amashi. Ariko umuntu atarabishobora ndakwinginge nukuri uzubikore uraba ukuntu biryoshe. Uyu mubiri utere kugumbaha, iyindugumuha, kandi byose ari bizokugwa hejo canke hirya yejo bizokugwaho. Ninde amaze gushobozwa kugira iminsi 2? Murabona ko batera bagabanuka. Imana ibahezagire cyane. Muramaze kumva ukuntu biryoshe. Iminsi 2 utarya utanywa, iminsi 2 utarya utanywa, apana amademijuru nabirakurikirana. Iminsi 2 utarya utanwa duza. Ntubona utarya utanywa iminsi 2. Imana ibahezagira. Ariko namwe muragerageza bizobagirira ikimazi gusumba kurya iminsi yose. Muzosanga bibazaniye ikimazi kinini ya cyane gusumba kurya iminsi yose. 3 undi munsi tuzogira 3 y'abajene seke. Tuzobishobora, ariko abasha ni mubikore mugifise ingufu. Abamaze kugira 3 b'abajene turabe. Mwabonye ukuntu ari bakeya. Mwabonye ukuntu ari bake. Basha ni muvyige mukiri bato, ni mubishobozwe mukiri bato.
ni mubishobozwe mugifise ingufu. Birakunda, birashoboka. Kandi rero ni wabishoboka ubu utarabikora wumva umengo birateye ubwoba, ariko ni wabishobora uzokumva harimo umunezero udasanzwe, kandi bizogutera gusanga uri kuratera ukura wegera Imana. Muremeye kuzobikora? Tugira umwimenyerezo, bizotugirira ibi nivyo niko ndababwira, bizotugirira ikimazi. Mukunda tuje ku kiyaga, mukunda dukine, nibi navyo byo gusenga no kwisonzesha biri mu bibagirira ikimazi gusumba ibindi vyose. Ni mu byimenyereze rero kubikora, mumenyeretse umubiri kubikora mukiri bato bibashobokera, kandi ibi nivyo bizobakuza muri kagakiza. Narababwiye ko kizira kwanjandwa ku gakiza, uya no kutisonzesha muri ko muranjandwa ku gakiza, kuko kwisonzesha hariho ahantu Satani avuga ati aha ni namukubita ukazoca yisonzesha, ariko rero we utabiza azogukubita, yongera gukubita, asubira gukubite, kubera azi kudashobora no kwisonzesha. Nimugire uwo mwimenyerezo wo kwisonzesha, mugire demijuru n'abatarabishobora, hanyuma uze wimenyereza umare 24 wiriga udafunguye, ucurindira ufungure mu gatondo, urarudafunguye wumva ukumera. Ndakubwije ukuri uzoryoherwa, ariko kandi ntimuze muragira greve d'ofa. Birasaba yuko ureka gufungura, ariko ugafungura iby'imwemu, ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, hanyuma mugire 2 jours, hanyuma mugire 3 jours, muzosanga bibagiriye ikimazi cyane gusumba ibindi byose mwibaza ko ari iby'ikimazi. Aha dutanguye ajya amaje twoharara, muriko murakina, mugabo dutanguye iby'imwemu, kandi ari byo bidufitiye ikimazi kinini, ukazosanga ni muri interesse. Ndabinginze iby'ikimazi tubishireko umutima. Hano mu gice cya 10 rero kuri uyu murongo wa 29, ariko umutima mvuze si uwawe, ni uwa wa wundi. Reka mpere haruguru, mpere kuri 25. Haravuga ngo inyama zigugwa ku isoko, muye muzirya ataco mubajije kubwijwi ryo mu mutima. Asha ndazi ko ari bake kweri bazigura hanyuma bakabanza kuzisengera n'imbere yo kuziteka. Eka kweri guhita utereramwo mwese. Hariho n'abazirya no kuzirya zihiye batanazishimiye Imana, kuko isi ari iy'Uhoraho n'ibiyuzuye. Umuntu wo mu batizera niyabahamagara mukagomba kugenda, icyo bazobashira imbere yanyu cyose mube mukirya ataco mubajije kubwijwi ryo mu mutima. Ariko nihagira umuntu ababwira ati ico ni cyaterekerewe, ntimukakirye kubw'uwo aseruye no kubwijwi ryo mu mutima. Urumva hariho umuntu abiseruye, urabimenye, no kwijwi ryo mu mutima usanganwe mu mutima, ntukabirye. Ariko umutima mvuze si uwawe, ni wa wundi urumva arabiseruye ngo ibi nivyaterekerejwe. Hanyuma uwo mutima rero avuze si uwawe, ni wa wundi. Urumva wa wundi arabiguseruriye ati yamara ivyo bifunguka ugomba gufungura nivyaterekerejwe. Aha ndabaha akarorero kuri Daniyeli n'abagenzi biwe ba Meshake na ba Abedinego. Urumva barababwiye yuko indya bazorya ni indya umwami nawe aryako, kandi bari barababwiye ko ziba ziterekerejwe. Nivyo kurya barabiterekerezako, barabitongerako, ariko vyaba ari ivyo kurya biryoshe umwami nawe nyene aryako. Ba Daniyeli bari averti ko ari ivyo kurya biterekerejwe. Hanyuma ba Daniyeli baravuga bati naho byogenda gute, mugabo urumva baca bigira imigabo, babanza kubikora mu bwenge, barisabira wa wundi abajejwe ati twebwe duhe utuboga udupime basi iminsi 10, nimwonda nzoba ngowe, kandi ashaka muvyibuhe mujye nk'ivyiwe muvyibuhe mugira umubiri mwiza. Baramubembereza bati duhe iminsi 10 gusa. Bararya irengarenga,
banywa n'amazi, niko Bibiri ivuga, bagirengarenga bakanwa n'amazi. Hanyuma ngo iminsi 10 iheze ngo asanga barakayangana. Mu yandi majambo hajya ba Daniyeli na bagenzi biwe base kubirya kubera deja bari averti ko ari biterekerejwe, baranka kubirya. Kandi umwe muri bo canke barya kubera bari bazi yuko ari bizira mu bwoko bw'iwabo mu Bisirayeli. Iyo umwe abirya abandi ntibabirye bari gutsitara, ari umwe abiriye abandi bari gutsitara, baca barareka kubirya, bemera kurya insoromano. Bagize jene, burya bagize jene y'insoromano n'amazi, burya iyo nayo ni jene, n'ubwoko bwa jene. Baca bagira jene iminsi 10 kandi ngo baca baheza bakayangana gose. Rero nagira ngo ndababwire ngo kubw'uyu muntu rero abikubwiye abiseruye, burya abantu bahavuye babubaha kubera barabonye ko badahahamukira ibinoboye, badahahamukira inyama, badahahamukira indya ziryoshe. Webo bigutereka kandi bakubwiye ko umupfumu yabitongereye ko mugabo wabona ibinyama, wabonanye n'ibitukura kumwe kwa Esau, ugacufa kumiragura. Oya, bobo barabihevye, barabiheba, barigumya, bararya insoromano. Kandi vrema cyari kiguzi, bararisha ikiguzi kubona barya imboga, abandi bariko barya inyama n'ibyo kurya biryoshe, cyari kiguzi. Burya ibintu vy'imwemu biradusaba kuriha ikiguzi. Hari ivyo tuba twemerewe tukabireka, kikaba ikiguzi turiha ukabireka, kandi vrema wari kubirya ariko kubwo abakuraba, kubwo abakubona, kubwa bene data canke nawe kubera atakamaro wabonye bikumarira ukabireka. Umurongo wa 29 rero uvuze ngo ariko umutima mvuze si uwawe nuwa wa wundi. Niki gituma ukwidegembya kwanje guhinyugwa n'umutima wa wundi? Mu yandi majambo, ntuzureke ngo abantu bagusuzugure cyanye ngo aguhinyure, agusuzugure cyangwa atsitazwe n'ivyurya. Ivyurya aha yari karatanga karoro ku vyo kurya, ku nyama, ku vyo kurya. Ntuzukunde ko mugenza waguhinyura. Ko ndya nshimye nigiki gituma ntukirwa ivyo ndayishimiye. Urumva wabanje ugashima Imana mu kubirya, ariko noho biriye hariho wundi mwene data ari karabigutukira, yabigaye kubona uri kurarya indya uri averti yuko utategezwa kubirya, bitongerewe ko ari biterekerejwe, wewe utavyemerewe. Hariho n'ibindi usanga abantu reka ndabaha akarorero. Hariho umunsi mukuru twagiyemo, hanyuma abakristo bene data basangaho amahenekene sanza rukoro, bayajako baranywa. Igicapo twaronse Eglise du Roche ni icuko tunywa amahenekene, tunywa inzoga. Bo burumva banyoye amasanza rukoro, nibibuka bariko barabaraba, ubona aka gacupa ka henekene ntiyaje gusoma ngo abone ko ari sanza rukoro. Murumva ko karorero? Urumva bazijako du barazinywa. Emwe nta telefone ntaronse. Kumbe mwe muranywa. Kumbe ni babandi bagiye kugotomera. Barampa karorero kuwo babonye bari bazizina. Bampaye akaroro ndamubaza, mbega we waranyoye byo kuri henekene? Ati yari sanza rukoro. Zari zihari? Atego zari zihari. Sawa, yari sanza rukoro. None icupa rya henekene irimo alcohol n'icupa rya henekene itarimo alcohol zirasa, kubera kutiyumviriye kuba ariko barakuraba, ugatukisha izina rya Kristo, ugatukisha ishengero ryose muri rusange ngo twebwe turi imboregwa. Naronse amatelefone menshi cyane, je sinarinda nabizi ko zihari sanza alcohol. Je nabona abantu banywa, sinarinda bizi ko zihari. Ako nakarorero ndabahaye. Hariho n'ubwoko bw'imivinyu sanza alcohol uri mu bantu utonywa, batamenya ubuhoho yanagwiriye ya sanza alcohol, ariko bantu batamenya ko ari sanza alcohol nuko irimo alcohol. Urashobora kuyireka kugira nko ugiye ruguru nk'akarorero, ruguru hariya kwa mawe na dawe hariya ama sanza alcohol ntarashikayo, hariho niba yazi
uzogenda utwara urucupa rwawe ngo nurusanza rukora uruterekaho baje bavuga yoboga ye nimboregwa bamwe ibivinyu ibicupa bimeze ukuntu wewe reka urumva urariha ikiguzi ukayireka kandi atari kubera uyibuze ariko kubera bakuraba sinzi ko muri ko murantahura nejo ukajya mu rubanza ugasanga ayo masanza rukoro ndabaha akaroro ka Bavaria yoyo nyene nibiyeri vyeruye nibiyeri n'ubisutse biduga kujya kwibiyeri kandi abakizwa bahora banywa inzoga cyane mu guheba bukebuke batangura kunywa Bavaria basi bumve kumengo ni kiyeri rero bakigusanganye mu kirahure nakagafuro bagasutse kakaduga sawa sawa hariho umuntu nawe wamusigurira ko atari kiyeri wari kuranywa atakubonye barusuka atovyemera purso jewe ndi mu bantu naho noba nzi ko ari sanza rukoro ntayonywa naho noba ndayikunda ca ndayireka kugira ndeke kuzazanisha abantu nejo ni waba mu bantu rero byose turavyemerewe ariko si byose bitugirira ikimazi canke ngo bigirira ikimazi abariko baraturaba rero muraba maso kugira ngo izina rya Yesu ntiritukwe kubera tutabaye maso iri jambo uzoguma ugiye kubanze ugiyumvireko umurongo wa 31 cyasozera haravuga ngo nuko iyo murya iyo munywa canke mukora ikindi kintu cyose mube mukorera vyose gushimisha Imana ikintu ca mbere cyo gukora imbere yo gushimisha n'abantu imbere yo kureka ibintu kugira ngo ba bantu ntibatsitare tubanze gushimisha Imana tubanze turabe mbega iki kintu ngomba gukora kirashimisha Imana muri bya bindi bikugirira ikimazi wewe banze urabe ko icyo kintu gishimisha Imana imbere yo kugikora hanyuma ubone kubandanya nimubere abayuda bashaka kuvuga iki abayuda bari abo mu bwoko bw'Abisirayeli nimubere abo mu bwoko bw'iwanyu no kuvuga ngo abo mu muryango hano bigereranya abo mu muryango wari umuryango w'abayuda abo mu muryango ntubabere igitsitaza abagira iki no kuvuga abanyamahanga ntubabere igitsitaza ishengero ry'Imana nturibere igitsitaza ishengero ry'Imana rero ni bene data abo mu muryango urya mutoya hajya mu muryango wiyubare ntubabere igitsitaza abanyamahanga ntubabere igitsitaza na bene data muri eglise aho uzoba uri hose uzubanze wiyumvire kugira ngo ntubabere igitsitaza nkuko nanje ubu ni Pawulo rero nkuko nanje nezereza bose muri vyose narondera ikigira ico kimarira je ubwanje Pawulo ntiyarondera ikimunezereza cyangwa ikigira icyo kimumarira we ubwiwe ariko nkarondera ikigira icyo kimarira abenshi kugira ngo bakire turondere gukora igikorwa cyose kigirira ikimazi benshi mu ntumbero yo kubakiza kugira ngo bakire kugira ngo babohoke Yesu Kristo ashimwe cyane haleluya haleluya turondera ikigira icyo kimarira benshi igikorwa cyose uzobona ko gifitiye ikimazi bagenzawe abajene bagenzawe canke abo mu muryango n'abanyamahanga babagira iki Pawulo yarinze abavuga burya nukuri gukora ibintu abagira iki nyine aribo banyamahanga no kuvuga bataramenya umukiza bazazanigwa nagira ndababwire ngo nukuri uzoba uri kuratugirira nabi baca bagenda bavuga n'abandi bakijijwe nabi kubera wewe nuberera impamvu yuko ishengero ry'Imana ritukwa nuba impamvu yuko bene data batukwa kubera ivyo kurya nk'akarorero ivyo kunywa canke ikindi gikorwa cyose wokora kutaja muri boîte de nuit suko ntavyemerewe ariko byongirira ikimazi canke wewe wojayo byo kugirira ikimazi mbega umuntu yokubonayo w'umupagani imbere yakubonye muri boîte jewe yambonye nagiye muri boîte nigirishije rero ngo ngiye kubasengera basi reka sinigirishije ngiye gusengera abo muri boîte reka dufate ko ngiye mbega bazomenya ko nagiye gusengera abo muri boîte navyo bazomenya
bazovuga bati yo mama buno twamubonye, bavyamamaza ahubwo ndabisange kuri Facebook, twamubonye muri boîte, nanje nigirishije mu mpwemu rero ngo ngiye gusengera abo muri boîte. Kubw'ivyo kubera nzi niyumviriye nicaye nkiyumvira ego ndafise umutwaro ku bantu baja muri boîte, ndawufise n'ivyo, ariko uwo mutwaro naho ndawufise sinshobora kuza gusenga ariyo ndi. Imana ikimu ubwenge kubera ninajayo ndaza gutsitaza bazobimenya muri eglise, abaza kumbona n'abanyamahanga baza kumbona baza kuvuga bati muri boîte pasitore yo ndabireka purso nari mfise umutwaro, ariko kubera abaza kumbona bitabagirira ikimazi, naho jewe nari mfise uburemere mu mutima bw'uko nashaka kubasengera, kubera bambona bitabagirira ikimazi ndabireka nkavuma ndabasengera muhira muri boîte nkareka kujayo. mu kabare turagenda kandi turavyemerewe, ariko ni waba umusore wo mu kabare ukaba umukobwa wo mu kabare, kuja mu kabare naho nyene atari n'importe. Hariho ububare bujamwo abantu b'imborerwa, usanga ari ububare bw'imborerwa gusa. Niyo uja mu kabare raba niyo ugiye ntuza canke raba nabo mujanye. Erega hariho igihe wundi mwene data yagenda basohotse baja mu kabare, ni imeza iriko ivy'abandi bariko barafata bose, yicaranye bamwe bariko barafata Heineken, abandi bariko barafata umuvinyu wa alcohol, abandi bariko barafata Amstel, abandi biyeri, nawe ifana. Niba baca barafotora, urumva bafotoye uku hariyo, urumva ntibafotoye vyegereye, babona ibirahure gusa, nta n'ikirahure ca orange bigeze babona ibirahure vy'amahenekene, amacupa y'amahenekene y'imivinyu, baca baza gupibliya ngo nimboregwa. Hari ibintu tureka tukagira sacrifice, ukariha ikiguzi mu ntumbero yo kugira ngo nuhe ugwitwazo abaturaba, nuhe ugwitwazo satani n'abakozi biwe baturaba, ukareka gusohokana n'abantu b'abapagani banywa izo nzoga, kandi ugasanga ni n'inshuti, ugasanga muranazinanye n'abagenzi, mugabo ukanabireka mu ntumbero yo kugira ngo abakubona ntibahave bavyita ukundi, izina rya Kristo ntiritukwe biciye muri iyo nzira. Nariko ndavuga rero ngo turobanura ikibi n'iciza, uraba ikibereye aba ari cugora, cyane cyane gihesha icubahiro Imana, kikugirira ikimazi, kikagirira ikimazi na bene data. Umwami Yesu abahezagire. Ariko mu nkundire muve hasi dusenge ku bw'aya majambo y'Imana. Dusenge. Ushobora kuba wari hano ufise icyakuganje, wabaye depanda ego icyakuganje, kandi ubona atakimazi kigufitiye, nagira ndagusabe ngo uyu munsi uze dusenga Imana. Muri rusange ndifuza ko dusenga kugira ngo ntimwongere gusamara. Imbere yo gukora ikintu uzuraraba yuko ari gihesha icubahiro Imana, kigufitiye ikimazi, congera kigahesha kikagirira ikimazi abakumviriza. Ariko nimba ufise ikintu cyakuganje, Pawulo yavuze ngo byose ndavyemererwa, ariko sinzokwemera kuganzwa n'ikintu na kimwe. Ushobora kuba waraganjwe no kuyikora nka wa wundi, ntugire isoni. Ushobora kuba uganjwe n'ikindi mu bitandukanye, no kurya bikaba byarakunaniye no kuyisonzesha, navyo ukaba wumva nyene umengo ntiwobishobora kuyisonzesha kubera waganjwe no kurya. Ariko Yesu arahari kugira ngo tubohoke, kubera ivyo biba ari ibintu bibosha abantu. Hari uhari ngo aze dusengana Imana, yoba afise ibimuganje, ntiriwe ndabimubaza, ntiriwe ndabikubaza, uze dusengana Imana kugira ngo ntuzosubire kuganzwa n'ikintu na kimwe. Aho uganjwe n'ivyo uganzwe na Kristo. Duce dusenga kugira uganzwe na Kristo, uganzwe na Mpwemu Yera bari wakurongora mu bikorwa byose. Nimba uhari utera intambuko dusengana Imana, nimba uhari kuri ku buhinga ngurukana bumenyi, na wewe turasenga
mu kanya kugira ngo habe kubohoka hanyuma tuganzwe na Kristo. Ico Imana ikugomba ko wacumvise. Nimba kumbure wari ugandwe n'ibyo ukunda kurabisha amaso, ndagusabe uzohindukiza amaso yawe yarabishe ibyiza. Par exemple ari byo uraba mu telefone, uyahindukiza uyarabisha ama video avuga ivy'Imana. Nimba ari byo wari ukunda kumviriza, uhindukize wumvirize amajambo y'Imana, wumvirize indirimbo z'Imana, aho uzoba uri kurahindura. Nimba ari byo wakoresha amaboko yawe, nukuri tugomba dusenga amaboko yawe abohoke. Nimba ari dependance wagize ku bwa sexe, navyo nyene Imana iri hano kugira ngo ikubohore. Ifise ububasha n'ubushobozi, kimwe gusa umwaturire byose mu mutima, umubwira atahanda keneye inkomezi ziva kuri wewe. Ico Imana ikugomba ko rero nkuko umuririmbyi yari kararirimba, nuko uca wemera kuganzwa na Kristo, uganzwe na mpwemu yera, ukore ibihimbara Imana. Ikintu cyose uzumva gihimbara Imana, ukumva kiragufitiye ikimazi, ukumva ugikoze uranezerewe, ukumva ugikoze nyene uruzuye inkomezi z'Imana, ubwiza bw'Imana, ivyo bizoba Imana vyamaze kuyihimbara. Kandi n'abakubona bagenzawe ntibazoreka guhimbagwa. Nimba hari n'amaromarke abagenzi bama baguha ku nyambaro, ku nyifato, mu mvugo, navyo nyene nagira ndagusabe ngo uhindure. Burya uronse uguhanura ubuhiriwe, uronse umuntu akubwira ati yamara iyo nyambaro sinziza, ubuhiriwe. Uronse ukubwira ati iyo nyifato ugira sinziza, ubuhiriwe. Abantu bapfa kubera bataronka babahanura. Kandi abarundi nibo bavuze ngo nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba. Urumva abantu ubuza baguhanura ni bimwe umuntu asozera nabi nyene, agasozera nabi. Rero tugomba dusenga Imana. We wateye intambuka, Imana iguha umugisha. Dusenge, ariko hanini wisengera ni uzi ico cyatumye utera intambuko. Umubwire Yesu ati ndagomba gukira, kandi gukira n'uyu munsi nyene, sejo gukira n'ubu nyene, ndagomba kubohoka. Data mu izina rya Yesu Kristo, umuntu yateye intambuka ari ngaha yaje kugira ngo umugirire neza icamuganje. Kuva uyu munsi nikibe kikimuganza, uwo cyane cyane atari kihesha icubahiro izina ryawe, kuko cyane cyane atari igituma n'abandi bene data bamererwa neza cyangwa ngo bimugirire ikimazi. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, iki kintu cyari kimuboshe, iki kintu cyamuganje kimubuza no gutera imbere mu buryo bw'imwemo, iki kintu cyamuganje mbere kinamubuza gusenga, iki kintu cyamuganje mu izina rya Yesu Kristo, bikamukoza ibyaha bigatuma adakura mu buryo bw'imwemo, adatera intambuko mu buryo bw'imwemo. Iki kintu cyamuganje kiriko gitukisha izina ryawe, kitaguhesha icubahiro, byaba ibyo akora mu ibanga, byaba ibyo akora bamubona. Mu izina rya Yesu Kristo ndagifashe mpiri, ndagisanganguye mu izina rya Yesu. Wa mwemu yo kwisambanya ndagufashe mpiri mu izina rya Yesu, ndagusubije ikuzimu. Wa mwemu y'ubusambanyi ndagufashe mpiri, ndagusubije ikuzimu. Abaraba amafilime pornographique byabaganje mu izina rya Yesu Kristo ndabifashe mpiri, ndabisubije ikuzimu mu izina rya Yesu. N'abaraba izindi nkuru zitabafasha, zitabagirira ikimazi, abakora ibinabiriya, amaboko ibiganza by'aba bantu ndasabye bihumanugwe, amaso ahumanugwe, abumviriza inkuru zitagira ikimazi amatwi uyahumanure mu izina rya Yesu Kristo. Ingingo zabo zahumanijwe n'ivyo baravye, n'ivyo bumvirije, n'ivyo bakoze mu izina rya Yesu. Iyo bagendeye bagahumanirayo mu izina rya Yesu Kristo, ubababarira amaraso ya Yesu abeza batunganye. Kuva uyu munsi ndatuye mu izina rya Yesu Kristo ngo bagire inkomezi zo kunesha ivyo vyari vyarabaganje. Kuva iyi saha
ndatuye bahabwa inkomezi mu izina rya Yesu zo kunesha ibyabaganje ibyababoshe mu izina rya Yesu. Bahabwa umwidegemvyo kuva uyu munsi imbere yuko bakora ikintu cyose barabe ko bibafitiye ikimazi canke ko bihesha icyubahiro izina rya Kristo canke ko bagenzi babo byo bagirira ikimazi. Nico akora mwibanga mwene data ari hano arabe mbega mugenzanje akimenye mbega cyo muhesha iteka mbega cyo munezereza mbega umuvyeyi akimenye cyo muhesha iteka canke cyo munezereza mu izina rya Yesu. Asanze bitobafasha asanze atakimazi byo bamarira umushoboze kubiheba mu izina rya Yesu Kristo. Bagirirwe neza aba bose bateye intambuko, amaraso ya Yesu abatwikire, ikiganza cyawe kibabeko, bagira inkomezi mu izina rya Yesu. Ndatuye kuganzwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ndatuye ngo inyota y'ijambo ryawe ibabe mwigwiriye. Ndatuye Kristo abari we ubaganza, mwe muyera ukuri, mwe muyera umufasha mwiza abari we ubaganza mu izina rya Yesu. Bagira inyota yo kumvirije ijambo ry'Imana, yo kuraba ivy'Imana mu izina rya Yesu. Bagira inyota yo kugendera aho bavuga ivyiza, aho bavuga ivy'ukuri, aho bavuga ibitunganye bigororotse. Ivyo biyumvira nibiyumvira ibipfuye, biyumvira ibitunganye bigororotse by'ukuri bishimwa. Abari byo biba mu vyiyumviro vyabo uzoba ukoze cyane. Ndagushimiye kuvyumvise kandi ubagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twese tubanze dusenge bakiri hano, shengero ryose dusenge twisengera. Musubire mwaya majambo uvuge ngo Mwami Yesu, shengero ryose Mwami Yesu, ndi imbere yawe, numvise ijambo ryawe yuko vyose ndavyemerewe ariko atari vyose bingirira ikimazi. Kuva uyu munsi ndiyemeje kuzobanza kuraba neza ivyo ngira nkore ko bingirira ikimazi, ko bigirira ikimazi uhoraho, ko bigirira ikimazi n'abandi. Mwami Yesu, uze wamushoboza, sinzokora ibintu murudutse, sinzoganzwe n'ikintu na kimwe. Mwami Yesu, wamufasha nimba nokora ikintu kigatsitaza abandi, ndiho ikiguzi cyo kukireka ariko abandi ntibatsitare. Nimba ari ico nokora kitaguhesha icyubahiro, ndafashe ingingo yuko ataco nzokora kubw'icubahiro cawe. Urakoze Mwami Yesu, ndizera kuzokwamushoboza gukora ikintu cyose mbanje kwiyumvira mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen. Umwami Yesu abaha umugisha, mugende mu bibanza, nimukongera kwemera kuganzwa n'ikintu na kimwe uretse kuganzwa n'Imana yacu.